mushobora kuba mwibaza muti mbega leta ihagaze hehe ku bijanye n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho ikirikimbira mu Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mbere n'abarundi bose ico yagishitseko kuko cabaye mu vyo yishuye. Hari n'ibindi rero bitari bike yishuye muri ico kiganiro, reka tumwumvirize. Ikibazo ngo abateye Burundi. Jewe murambwira abantu nibabanze batahura ibintu. Ubwo barazi ico ari cyo gutera igihugu. Umuntu kugira avuge ko yateye igihugu. Igihugu kirafise imyugariro. Kirugariye kirakingiwe. Gutera igihugu rero uhera nyene kubomora iyo myugariro. None bavuga ko wateye igihugu wagiye kwica umuntu. Ukica abantu babiri mu muryango. Ugacuva ko wateye igihugu cyayo wateye uwo muryango. Ico si igihugu wateye. Abantu benshi rero ntibazi ivyo ari byo kubera bari barimenyereye. Aho umuntu yica umuntu ukazibona umunyepolitike agiye kumuvugira ngo apfungiwe politike kandi yishe umuntu. Ahajya rero babigira kubera bari baramenyera abanyepolitike arabavugizi babicanyi. None sinabonye mu matora umuntu yarashe umuntu n'umwampi Intega. Nkaza mbona umukuru w'umugambwe wiwe ariko avuga ko apfungiwe politike kandi yarishe umuntu. Ico nakamenyero ka kera dukwiye gusezerera. Uteye igihugu burya ico bita gutera igihugu navyo biri mu mategeko mpuzamakungu. Sinzi ko abantu babimenya. Uteye igihugu uravuga uti ndamaze gufata iyi komine ubu ni gwanje nukuvuga amakungu ntimuze mubaze leta iyi komine muze mubaze jewe nije ndahafise mwaba murigira mwumva ivyo. Hanyuma uteye igihugu ahera ku rwego rukuru. Umukuru w'igihugu niwe wa mbere arahirira kubungabunga imbibe z'igihugu. Mburya mwari muzi ko atawunda birahirira ivyo ari umukuru w'igihugu gusa birahirira. None ubugize kudeta nico gituma ari mpuzamakungu. Ni icaha mpuzamakungu kuko wateye igihugu kiri mu makungu. Hanyuma rero hariho ico bita ubwicanyi. Ubugizi bwa nabi harimwo busuma, kurandura karimbi, kwica umuntu, ivyo vyose ni ibicumuro ni ivyaha bihanwa n'amategeko. Iyo ari umuntu rero ari umwicanyi, iyo umuntu ari umusuma, iyo umuntu yaranduye akarimbi k'umuntu, ntucuvuga ngo yateye igihugu. Jewe reka dufata akarorero, maze imisi nzunguruka mwijoro. Nejo naduze mwijoro. None bavuga ko ateye igihugu gutu umukuru w'igihugu wenyene ariwe wa mbere wari guherako. Akava genda murabisaha naviriye ikigoma murabisaha nashikiye Bujumbura sinaciye aho hose bavuga ngo niho bari ejo sinaduze mwijoro sinacabutse ikibira ngo niho bari none ni bande no kuvuga abanyepolitike bari baramenyereye yuko umuntu agiye akica umuntu ni politike umuntu afashe ku nguvu umwana ngo ni politike sivyo umugizi wa nabi n'umugizi wa nabi. Hanyuma rero iyo umugizi wa nabari mu gihugu abene gihugu bose bavira hasi rimwe kuko ahejeje kwiciyo none sincuti y'umuntu bose bavira hasi rimwe. Je nabandiko ndaraba nsoma ibwirizwa shingiro ubwo abarundi naho twaritoye turasoma abarundi ivyo dutegerezwa gukora. Nico gituma tujana nyabahururu turacari ku banyepolitike turacari kuri vya vyumviro umunyepolitike umuntu afasha acavuga ngo nuwi wanje wafungiwe politike hajya bari baragize utureta twabo. Ubu rero vyaragabanutse ubu nta mugambwe ufise leta ntashira hamwe gigenga rifise leta ubu leta ni leta. Nico gituma rero bokumva uko ateye igihugu abayateye abajejwe umutekano abayateye umukuru w'igihugu. Umuntu yicara nawe leta ikorana n'abene gihugu gushika kandi umwene gihugu akingiye ikibabo umwicanyi nawe abari umwicanyi ga abantu benshi ntavyo bazi naho abo musuma mugatangura gutangira abapolisi ngo ntibamufate mwebwe nyene mwagiyemo muri ubwo busuma mufatwamwo ko muri abasuma mwese. Aha rero nciye nishura kuri mwavuga ngo mbeko hafatwa hari igihe usanga bariko baragira iperereza ubu bwicaye bwagenze gute bakaraba bagasanga baracumbitsa leta irafise uburenganzira bwo kubaza mbega ko aba bantu bacumbitsa aha wewe warababonye urabazi kugira bumve ko mwafashanije cyane ushobora gufasha kugira ngo tumenye irengero ryabo abo bisha abo bantu. Rero leta iri kwiraperereza iri igira amatohoza ku kintu ntushobora kuvuga ngo nakayafashwe ahubwo uvuga uti reka turabe ico yagirizwa igituma. Ahandi ho mu bisanzwe wowe nyene ne wari guca wirukuti hewe nabonye babandi bamwe bica babantu hahandi baciye baja kwinyegeza mu gasaka kanaka
mu bisanzwe n'ivyo vyategerezwa kandi rero mu ibwirizwa shingiro twararahiye twese yuko rutegerezwa gufasha mu mutekano w'igihugu kugira ngo ntihagire abica igihugu ariho turi twebwe abene gihugu kuko igihugu ni twebwe nyene kuri abo rero ni haba hari abicanyi je mpanumva muri leta mbeko muri leta zunze za Amerika haraza umuntu akarasa abanyeshure kica nka 10 nabanga muga ntibarigera baca bavuga ngo twateye igihugu ngo twebwe turabaroberi ngo twateye igihugu eka muga kubera mu Burundi bashaka kwama ibintu byose bishiramwo politike kugira ngo abantu ntibahanwe baca bishiramwo politike mugaranaganda babwira ivyo vyaraheze umwicanyi yitwa umwicanyi umugira neza nimugira neza nibareke rero mugabo igituma igisoda kihari igipolisi kigwanya mu bisanzwe abagizi ba nabi bose abicanyi abasuma byose hanyuma igisoda naco kirereka ntihagire ikindi abandi bava inyuma y'igihugu baje gutera igihugu rero ubonye umunsi uzobona ku rubibe igisoda gihanganye uzumenye uti igihugu cyatewe n'icubahiro kuri ico nyene yacishijemo arabaza ati hari gihe bishika abo mwita abasuma canke abicanyi bikaboneka ku buhinga ngurukana bumenyi ababitirya mbega abo bayitira bo mwebwe bavuga kwiki ivyo nibijyamajeje kuvuga no kuvuga nawe uburimwo muri ubwo bwicanyi mugaba bivuga kubera iki bavyitirira abazi ko akingiwe hariya muri vya bihugu ati igihugu cy'u Burundi ntikizotwinjirira we vuga ivyo ushaka ukisambagure uheze hajya rero babigira kugira batera intege kuko bica vyumvikana bo bavuga bati uburundi bwosha no bampiriwe baca rero bavuga ngo reka ndabereke ko bafise inguvu ndabatera intege babandanye mugabo nagira ndababwira umuntu wese ahanirwa ku cyaha ciwe ntibashobora kuvuga ngo naka ko yavuze ngo we urera ntiwera ngo nuko naka yavuze ko muri kumwe ugumufatwa n'icaha wakoze hanyuma nawe nimwaba muri kumwe hari higiye gashiga izote bikamutahana nawe nyene kuko nta mwana mu muryango ashobora gukora ikibi ngo yijana uko nyene ngo yica abarundi turiko turarorera yiba abarundi turiko turarorera hanyuma ikindi babajije abitekerera amafaranga bamwe bitekerera nababwira yuko murazi yuko nyakwigendera nyene cubahiro Petero Nkurunziza yaravuze ati jewe inzego nshasha zizoza ntizize zisange ikigega cogejwe ntegerezwa kurereka kandi ndashizeho n'umugwi none rero uwo mugwi waragiyeho kandi warakoze mwarabonye ikintu ca mbere natawe kwihutira gushira abantu ku kivi ndazunguruka intara zose shira indongozi zose ku kivi reka rero ubu twicarira ico naco ibibazo rero kugira ngo ntiduhakurire ku bwaraye abo rero mugabe ico nshima ndavye uko yavyipfuza yuko dushikira ku kivi tudabanza guhagarara turondera iyo tuja niyo tuva yaragerageje ega burya hariho gukangira burya hariho abari kubikora batabikoze kuko bazi yuko hajya gukangira ico kintu cyabaye ikomeye rega mu bisanzwe urugamba rwiza sukugwana n'abantu sugupfunga abantu sukwica abantu ngo bateye igihugu urugamba rwiza nubwo kubuza kwingwano iba nubwo kubuza kw'abasuma biba rero ndashima ko tutashikiye mu bugaragwa twashikiye heza no kuvuga kajya kantu karakoze yarakangiriye ubu rero nivyo tubuca twicarako Nicubahiro kuri ico nyene hari akama ko kumenyesha indongozi z'amabanga amatungo yazo mbega vyo bigezehe canke amatohoza ko barangije ikiringo vyoba bigeze hehe mu bijanye no kwerekana amatungo yabo kumatohoza ko barengeje ko bahejeje ikiringo biragoye kuko ni bande bari baramenyesheje twebwe igihe dutanguye amabanga turaze kubwirizwa shingiro rivuga yuko imbere kutangura amabanga ubanza kumenyesha amatungo office mwibaza abantu beshi babifata nabi bibaza ngo ugiye kuburana kuba ari kugira werekana umutaho utanguranye hanyuma uhejeje ikiringo ugasubira ukamenyesha kugira barabe bati none bafise birahuye na wa mutahe yarungutse ibi birahuye umushahara yahembwa turawuzi umutahe yatanguranye turawuzi none ubwo birahuye bafise inyuma y'ikiringo ico gihe babonye biteye amakenga baca baja rero kugurura baca baja kugurura amadosi mugu no munsi nta numwe bugurira dosi kuko no munsi none jewe
jewe n'abandi bama ariko barabivuga jewe narakunda gutarataza cyane jewe mvuga nti igitunga umuryango none sije natanguye kumenyekanisha uburimyi bw'ikizini mu Burundi none nk'ubu noca mfuta rijya shira hamwe muga sije ndaritwara rirafise abarijeje kuritwara muga nije narishinze none ejo usanze yarungutse uzoca uvuga ngo wagwabikuye hehe umuntu wese arafise umutahe atangurana nta numwe adafise umutahe we n'umwana kivuka umutahe wiwe nise nta numwe atabafise umutahe muga mu nyuma uragura ivya rukururana kandi wavutse utagira namba none baca bakubaza ngo wabikuye hehe soye wari umutahe ibijya wagiye urakora wari umutahe rero ubu utwebwe mbere twasanze bidatumbereye neza ko kurumva umuhini mushasha utera amabavu ku buryo tugiye ngo tujya tuvyarire twasanze nk'umuntu umwe ashobora kumara nk'indwi yose atarabiheza duca turavuga tuti urugwego rukuru rw'ubutungane bigire neza ubitunganye kuko ni kumenyesha ivyo ufise so kuja kuburana umenyesha ivyo ufise ukabibaho utibika ninaheza nzosubira ndabereka ivyo ufise nimwabona hari amakenga niho mu bisanzwe uja kugurura ukavuga uti tugira turabe rero mugabo abarundi benshi bazi nko kumenga nk'ubu ngiye kubimenyesha ngo tubwire ivyo ufise ninde afise uburenganzira bwo zaravuga ngo njyama ku gitanda kigugwaya mfise matera igugwaya nakabanga ko itunga ry'umuntu nakabanga kiwe mugiye wivye igihugu barashobora kubona bati ibi bintu kumera birateye amakenga ico gihe baca kugurura ntagerera abantu rero ivyo babifata nk'ibishobisho abo rero tujya tubibone oya nk'ubu nitwaheze ikiringo uzocura uti bijya bintu kumera birateye amakenga hanyuma rero ukarya kara bijeje niho baca baja gusuzuma ico rero nico nagomba kugenda naco nyene ndakivuze ko ni vyiza cyane hanyuma hari ikibazo c'indero bavuze bashimikiye kubijanye na veterinary gisata cy'ubuvuzi bw'ibitungwa nagira ndababwira yuko burya mu bisanzwe hajya atumaze igihe kinini turubaka Burundi ko burya kuva ku masezerano arusha hajya twariko turasubiza igihugu ku murongo kera twiga dukurikije imigambi y'abazungu ntiyari imigambi y'abarundi muguravye neza mu Burundi mbe muribuka igihe baravuga ngo bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ngo babuha ngo amahera makeyi cyane ku mahera yagenewe gukora no kubera bitari bitunganije neza twakorera ku migambi y'abazungu nabo ubu abarima nabarimyi kandi barima by'ukuri mugatwebwe iwacu twese turabarimyi urumva rero ntaho bisa nitunganywa ntiribarisa nk'ubu rero twarabonye yuko haragahaze kandi nawe ndazi gituma nuko maze kubona ko abarundi benshi bashaka korora mugaca avuga ati none ubwo abaganga b'ibitungwa barakwiye natwe ico kibazo nico twibajije nico gituma bamwe mwarabonye ujya mugambi wo kubaka amashure y'ubuhinga harimo igisata kijanye n'ubuvuzi bw'ibitungwa kuko ubu turaba uburundi bukeneye iki twigisha abana bacu ibiki rero ntimugire ubwoba n'ivyaba muri kahise itunganywa y'indero ingene yagenda ahubwo ibigiye guhinduka ni vyinshi cyane kuko tuzotunganya ku buryo umwana akura abona amerekero yiyaja ivyo ashobora gukora kare bigisha abana baje kuba abakozi ba leta mugubu leta yaramaze kurengerwa ntibakikwigwa none rero ubu no kwigisha ibisata vyose vy'ubuhinga kugira ngo urwaruka ruhejeje amashure koko ruce rubona nico rushobora gukora kubera rero ivyo twari twaragize izo ngorane niho mubona ubu turiko dutunganya gushasha ibijanye n'inyigisho kugira ngo twigishe abahinga mu buzima bwose bw'igihugu.